Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye. Abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo. Hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. Yes bakunzi ba PITV bumeze gute nkuko mwamaze kubibona. Iyi ni Peace International TV. Uri kubona Moses Angelo, umusore wanyu mukunda, bazana ibiganiro bimeze neza, ibiganiro by'umuziki, aba comedien, abagira utugenegene, impano z'ugwaruka tukaziduza. Yes nkuko rero mubibona turi kumwe n'umujama ngaha imbere ya kamera zanyu, ya screen zanyu, ameze neza, arakeye kwikepi ya bien. Yes uyu rero akaba asanzwe ari umukomedien, bamwita Theddy Cyacyana, akina comedy nziza kuri Facebook ndetse n'ahandi, kandi ibintu bikaba bimeze neza. Reka rero mukanya twumve byinshi kuri we. Man umeze gute? Jendi good kabisa, ndi wagwani kabisa. Akajambo vuze gasiguri aka ewa ni ibintu biba biri OG, abari amata ku mata original. Yes Theddy Cyacyana, turakubona kuri Facebook ukina amarerese ateye ubwoba adasanzwe mu Burundi atamenyerewe. Bijya bintu ubikora gute? Ninde ni wewe cyane? Je bijya boro byose ni jewe nabonye mu Burundi hakenewe comedy vibes, comedy abajene nyene bari mu rungano rwacu. Twari tumenyereza comedy wa induri kiniki, mvuga ati harakenewe comedy zinyaruka. Umva comedy nyene ikwakwanya abajene baryoherwe, ntanga abajene ibintu bigezweho nyene, ibintu biri on vibes kabisa. Ya turababona uri kumwe n'abajene benshi, ijya nikundi wawe urongoye cyane. Je kawaida natanguye ndi umwe, bagiye n'abajene mvuga ati nimuze mumfashe dukora igikorwa. N'abajene bo muri quartier nyene ndabapangira kira kitu ati ho vuga uku iki niki, kashabaza tugakora nyene vibes vibes. Rero tubwire inspiration wayikuye kuko mengo zijya comedy mu Burundi ntizimenyerewe, tuzimenyere mu bindi bihugu. Inspiration hanini wayikuye? Inspiration kweri sometime narakunda kuraba ibintu byo comedy za state ziba zimeze kujya, comedy za Niger ziba zimeze kujya, umva n'ibintu biri wagwani. Kandi inspiration ndayikura nyene kutuboro, ndakunda kuraba tudesiani me sometime arakantu nyene ubona kabaga twenza mugati akandaga abajene ni oji kabisa. Yes tuziko amakomedi aratandukanye man. Hari amakomedi usanga umuntu ashobora kugenda imbere agakubita kujya kwa bakigingi n'abandi ba performinga. Wewe zijya zo kuri stage urazishoboye z'amajambo ku buryo abantu ucubajana mu indi mundo bakumva ko botwenga? Zijya ko isi ndatangura kimyaki gusa je ndashobora gukora nk'iboro gusa nk'iyo boro sinovuga kujya kwa bakigingi. Je nuze ndagira dufate nk'umuziki nk'imiziki y'abasani, nkagira nk'aga sketch nyene, dufate sketch nyene kazirinjira nk'ubuziki nkakujya ngo yarampaye uko nyene umva ugasanga abantu bararyohewe tu. None wewe ibikoresho ukoresha nibihe? Je kweri mu mwanya sindatera imbere ku buryo sometime nyene dukoresha phone, kandi je mba nkunda nkoresha phone, ama iPhone 12 kenshi nkoresha iPhone 12 kuko nivyo bintu bigezweho. Sometime urabona na comedy zayo ama Niger abari phone bakoresha phone, kandi wana zijya phone zigezweho ziba zitwikamo nula wako ukavuga ati ni wako. Yes bakozi ba PITV ndabibose yuko turi kumwe na Theddy Cyacyana, asanzwe akina ama comedy meza hano mu Burundi. Kubera iki wise Cyacyana? Cyacyana nyene narabona nyene ko ndi gwa rupeti nyene ruguma ruvyonga amajambo y'Ikinyarwanda. Naciye mvuga ati reka nkubite nk'ubuyigrege ku buryo n'umuntu agasomya avuga ati ushatse uranyita Cyacyana, cya gipeti, cya kibebe, cya kidogo no mu Giswahili kire gitoto ushatse kabisa kweli. Comedy mu Burundi iyo utaraba umustar biragoye kuba woronka amafaranga. Wewe hari ico witezemo? Je kweri nditeze ikintu gikayi kuko nk'ubu hariyo nk'amakomedi nzokina n'abastare, urumva kawaida
je ikintu gikari ndaciteze gute ngira mbanze fatishe za IG za TikTok ku buryo bamenyereye kidogo je ndabahindurira kandi ndafise na content n'ubu filme nzobukina nk'aga filme kamara nk'isaha iboro nyene z'abajene apana ino mu Burundi tumenyereye filme ari vya bindi nyene ngo umuhungu yateye inda ngo bamufata nabi ngo umugabo ngo afise tuba dukeneye comedy z'abajene nyene zipica ibintu bigezweho nyene muri ino misi nkaho ga filme vraiment je nzogakina kawaida. Ikintu cyose umuntu akora arahura n'intambamyi hariho challenges wewe zigushikira nyinshi sana nko kubura phone kamera sometimes je nari no tugiye ko ubu yifise ndaherose muri no miss nawe ni umu grand frère urumva sometimes narabura nk'ifone nkabura nka phone ugasanga zijya boro nawe ta phone ufise urumva urabura ku murongo ugasanga mfise phone z'amapica je nahora ntunga n'ugwara rurefu wasanga ari za phone kugira uyatse ucomeka nk'akane wana kuri charger ugumu zijyanye ko izo nizo ntambamye kweri nkura so tugasanga ndabuze nka kaordi kazedita zijya bore ugasanga nizo ntambamye imbura ugasanga kwa zijya comedy zanje ntukabona ari gato muta karapeza ugasanga ndabuze nk'ubunoti sometimes nkene nkinisha kese nkinisha ibintu nyene biwaka waka nkinishe nk'uruvinyu nyene ndarugure fresh nk'igato nyene tuyimene fresh kandi vuba je ndabona nko mu myaka 2 ni hamwe nzoza ndakina comedy nagiye Dubai kabisa wo duhakanu gato gusaka comedy byokunda ntafo turabe wara sinzi kurabona ko mu Burundi muta iyo mutetse nk'inyama iyo nko muhira batetse nk'inyama inyama nyene usanga abavyeyi muta nibo bajya inyama nini cyangwa mwabaze nk'inkoko abavyeyi nibo bajya amatako sinzi ico biva kico kintu. Yes bakoze ba PITV turi kumwe na Theddy Cyacyana umukomedie ngaha mu Burundi garo tubwire rero turiko turarangiza nko mu myaka 5 iri imbere vision yawe comedy yawe ugomba kuzoba ugeze ku ruhe rugezo je nkeneye kugera ku rugero ku buryo kwadijya comedy zanje nawe utabura umurundi uziravura bitahura ku buryo nibindi bihugu nyene bazimenya nkagenda na state America ngiye ukinaga comedy gusa nico kintu nshaka gushika ko sana. Yes bakunzi ba PITV turi kumwe na Theddy Cyacyana kabisa mwamaze kumva byinshi kuri we comedy nyinshi akina kuri YouTube ntabwo uratangura kuboneka tukubona kuri Facebook na IG na TikTok kubera iki kuri YouTube turangiza YouTube kawaida umva YouTube kajya kantu kuntu mengo kabari gato umengo ntigakwiriye kuja YouTube umengo nikabaga hagije je nka je no nkitangura mashaka babanze bamenye ku buryo rero bakunze ibikorwa byanje ndababwira ati yoza ja YouTube rero nk'umutoto views ndabazana amafilme ndabazana iki niki ibintu nyene biwaka waka biringa bisona. Yes tubwire rero akajambo kanyuma ku bakunzi bawe abakunzi ba Peace International TV ukuntu boshobora kukubona n'ibiganiro vyawe bakabibona kavuga ati uyu mujama jewe kawaida TikTok ni Theddy Cyacyana IG ni Theddy Cyacyana ndagira n'ubuntu nyene butoye buryohera kandi PITV wallahi banyakire fresh ahantu hasa neza kabisa ewana mu mataro mengo ndi Dubai ni waka kabisa. Yes bakunzi rero ba PITV twari kumwe na Theddy Cyacyana umujene akiri muto akina ama comedy meza aryoshe yandi mutwenga iyo muri kumararaba comedy zo muri Nigeria ndetse na handi nawe mu Burundi zamaze gushika kandi mu Kirundi mukaryoherwa mwari kumwe na Moses Angelo mugira subscribe kuri Peace International TV bye.